hari imyidogo iba ugasanga umukinyi yakinye ntaronse amahera, twagira tubamenyeshe yuko uwo mukinyi yakinye ntaronke uburyo bwiwe, abifitiye uburenganzira arafise uburenganzira bwo kwitura Rona ikamutunganiriza, kuko iryo shirahamwe yakinyeko riregire par Rona. Twagira tubabwire yuko muri ibintu vyizi nkino y'amajeu de hasard ni ibintu uteza gutirako attention cane, na cane cane ayo mashirahamwe kandi ntiyugawe, bugaye activite imwe kugira habeho amategeko atunganijwe neza y'ahantu hashobora kuja amasare, kuko wasanga babishira ahantu umuntu wese afise ko accès, cane cane les mineurs. Ntushobora gushira ahantu abantu bakinira les jeux de hasard hegereye ishuri, abana wasanga batorotse muhira bagiye gukina, abana badakwije imyaka 18 ugasanga nta ordre irimwo. Ubwo buryo bwinjiye muri exercice ya 2023 yonyene, Rona ishobora kubugwiza 10 mu mezi 3 canke. Ishirahamwe Rona ryatunganije ikiganiro ku bamenyesha makuru kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 26 Ruhuhuma mu mwaka wa 2025 mu ntumbero yo kumenyesha uruhara rwa Rona mu iterambere ry'igihugu. Rona ni ishirahamwe rya leta y'u Burundi ryo guhanisha imigisha, kuva ritwawe mu bushikiranganji bw'ubudandaji ryaciye riha inzira amashirahamwe y'abikorera utwabo nayo akora ivyo bikorwa ashika 15 ngo gushika 8 gusa muri ayo akaba ari ku kivi, ayandi nayo yagiye arahagarikwa kubera imvo zitandukanye nk'uko umuyobozi mukuru wa Rona Niragira Fabrice abivuga. Fabrice Niragira aravuga kandi ko ubu Rona ifise ubushobozi bwo gukurikirana ikibiriraho ibikorwa vy'amashirahamwe akora ivyo guhiganisha imigisha. Burya nka OneXBet abantu bariko barakina ubunyene ndabishashije ndabibona mu telefone. Kuva mu gatondo kuno munsi abantu bariko barakina bashaka kumenya ati bageze mu bantu amajana 5 canke igihumbi no munsi. Ati ndajurone yabaye clotire tugeze ku bantu aba. Nize zabaye ko abo bantu amahera naye. Kwabo bantu bakinye amahera ngira muri leta pourcentage naya. Ati panda abantu babaye ibihumbi binganuko. Pourcentage ni urumva yuko ari ibintu bizoba bimeze neza. Umuyobozi mukuru Niragira Fabrice aramenyesha ko Rona iriko irava mu bikorwa vyo guhiganisha imigisha ija mu vyo gutunganya no gucungera amashirahamwe y'abikorera utwabo abikora, ngo kandi bikaba bizokwinjiriza igihugu gusumba, tutibagiye ko Rona isanzwe ifasha mu bikorwa vya leta bitandukanye nk'ivyo mu gisata c'indero n'ibindi. Novuga yuko Rona yoba yarinjije amahera angana ni miliyoni 548 n'ibihumbi 400 gusa. Mvuze umwaka wa 2023 kubera ntihari bwabe ya contrat de partenariat public et privé kugira hashobore kuza umuhinga akorana na Rona kugira dushobore kuraba neza ivyo abo bakinisha izo nkino ivyo binjiza ku munsi canke ku kwezi. Mugabo kuva hasinywe ayo masezerano twashaka dushimire leta y'u Burundi kuko twasanze ubwo buryo bwinjiye muri exercice ya 2023 yonyene, Rona ishobora kubugwiza 10 mu mezi 3 canke. Murumva yuko twoshima tugashimira leta y'u Burundi yo yabonye yuko bikenewe yuko ibintu bijamwe amategeko bikaja mu buryo kugira leta y'u Burundi icagiga ca leta ishobore kuronka uburyo uvuye mu izo nkino kandi biri mu mategeko. Twagira tubabwire yuko muri ibintu vyizi nkino y'amajeu de hasard ni ibintu uteza gutirako attention cane, na cane cane ayo mashirahamwe kandi ntiyugawe, bugaye activite imwe kugira habeho amategeko atunganijwe neza y'ahantu hashobora kuja amasare, kuko wasanga babishira ahantu umuntu wese afise ko accès, cane cane les mineurs. Ugasanga n'ahantu hegereye amashuri. Oro mu mategeko ntushobora gushira ahantu abantu bakinira les jeux de hasard hegereye ishuri, tugasanga n'ahantu hegereye amashengero. Aha rero kuri iki hariko haratunganya ko rategurwa projet d'ordonnance conjointe hagati y'ubushikiranganji butujejwe ari ubushikiranganji bw'ubudandaji
hamwe n'ubushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano kugira bwerekane neza aho ayo mamashini asu ashobora kuja, apana yuko aja hariho hose, kandi na Lona ikaca ibikurikirana neza kugira irabe yuko ivyo bizaba vyumvikanye ko biriko birakurikizwa. Mu gihe bidakurikijwe ibi ngingo ibihano bifatwa, kuko twasanze imbere yuko babihagarika ivyari vyabaye akajagari kenshi, abana wasanga batorotse muhira bagiye gukina, abana badakwije imyaka 18 ugasanga nta ordre irimwo. Ubu ariko aratunganya ibintu bimeze neza kugira habemo l'ordre, kugira ibintu byose bikogwe mu mategeko. Lona igishigwaho yari ijeje kudandaza amatike mu gihugu cose, les tickets de grattage usa mugabo ARGH ihindura Lona en agence de régulation, l'agent régulateur des sociétés y'amaje de hazard mu Burundi. Nukuvuga iki? Mwico gihe Lona nikidandaje, ukidandaje aca ba concurrence de royale. Lona ikurikirana, izoca ikurikirana abariko barakora izo nkino zitandukanye ziri mu bisata bitandukanye, nta kindi Lona izokora. Ivyo rero bikazodufasha gukurikirana neza mu gihe twanababwiye yuko hariho ubuhinga ubu dufise ushobora gukurikirana isosiyete iyo ariyo yose ivyo iriko irakina, abakinyi bariko barakina ingene bangana ku munsi, ukwezi hakinye bangahe, binjije angahe, amaredovance yinjira muri Lona angana gute. Ivyo rero byose biza bitomoye iyo nteguro imaze kuja mu ngiro. Navuze yuko ubu Lona ikorana n'ishirahamwe yitwa B&N Partners, novuga ko ari organic technique ya Lona. Si ishirahamwe novuga ngo rikorera ngo riri ku ruhande ya Lona, turi kumwe na B&N Partners techniquement kugira badukurikiranire ibikorwa vyose bikorwa n'operateur via iyo plateforme yashizwe hakurikijwe amategeko leta y'u Burundi yasinye n'iryo shirahamwe, kandi ikaca yerekana n'ingene iryo shirahamwe rishobora kuzoronka akarusho karyo bivanye n'ivyinjijwe n'iryo shirahamwe. Baza yuko vyose bitomoye muri kino gitabo mubona ngaha, byose biratomoye kandi birimo, casinywe na Ministeri ya Commerce hamwe na Ministeri ya Finance. Uburyo bwinjiye hariho pourcentage tuza kuri halo partenaire, hariho pourcentage ija kuri compte séquence ya Fonds d'amortissement, hariho kandi pourcentage ija mu bikorwa vya Lona gira ibandanye ikora. Kubera mu Burundi nivyo ntiyabeshe, mu Burundi babona yuko akamari ufite setup ni ikintu kiri tabu, bumvise akamari umva ko ari ikintu kiri tabu. Iyo mentalite tuyibona gute muri Lona? Ico nico kazo ca mbere yabajije. Ubwa mbere kwa nobanza kuvuga yuko ico yavuze nivyo, ivyo yavuze nivyo, kuko umuntu yumvise gukinisha imigisha lo terme ukoresheje akamari, umuntu wese abona yuko ari ikintu kibujijwe. Mugabo iyi les jeux de hasard kw'isi yose zirabaho kandi zirafise amategeko zigenga. Mvuga yuko kandi nuko tabiharuro nazanye mu bindi bihugu niyo direction canke niyo ntuze yinjiza amahera menshi cyane muri leta. Ugeranije muraraba kuri internet murabe nka les jeux de hasard muri Tanzania canke mu bindi bihugu usanga binjiza amahera menshi cyane gose. Urumva rero natwebwe harya umuntu agiye gukina rigaba yahaze, ifo yuko aje gukina na leta iharonkera koyoko. Nta muntu ushonje aza gukina, wowe utari aje gukina abanza guhaga hama ahaze akacaza gukina. Ifo ke leta ironka ikintu kwayo mahera ari karonona ari karakina tuyifata uko. Lona ni organe ya leta itwagwa mu bushikiranganje ubudandaji, bisigura yuko ivyo dukora byose dukurikiza amategeko y'igihugu. Nimba Lona igiribe agence de régulation des jeux de hasard, iyo décret izozihindura en agence de régulation izoca ku nzego zose zibirekuriwe kugira ibesi, iraca mu bushikiranganje butujeje, ikaduga muri primature, igaca muri conseil des ministres, gushika yaho nyene cyo barazoshira ku mukoro. Urumva yuko
kutemerwa bitarimo intambamyi mu nkino zo gutigira. Intambamyi zari zihari muri ca gihe z'iya mashini zikinisha ibingorongoro zari ziri ahantu hose ata amategeko yo kubikurikirana hari, ari naco gituma inzego zibijejwe zanje kubihagarika kugira hatunganywe amategeko mashasha, baronke intumbero y'aho babishira n'ingene babikoresha, ku buryo na Rona yoroherwe mugira controle ifise text ikorerako mu kugira umuntu yiheza agakora ibidakorwa ivyikorerako. Muri ico gihe intambamyi numva zari nyinshi. Intambamyi nuko hakishobora gukina abana, wasanga abanyeshuri bavuye kw'ishuri bashobora guca bagira agakorose bakaja gukina, ko basanga bishira ahantu hose mu makioske, usohotse kubise virgile wasanga muri kioske ari iki, ugiye ahantu ugasanga nta ordre yarimo. Mwico gihe munumva intambamyi yari nyinshi cane, mugabo ubu gushika ubu uno munsi two turavugana twarabihagaritse, nta ntambamyi zari gushika uno mwanya, muga imbere yaho zari zihari. Imaze kuba rero agence de régulation, imaze kuba ARGH, agence de régulation du hasard, hazoca haba amategeko menshi ahinduka ajanye n'iryo tegeko rishasha rya agence, kuko ntituba tucitwa Rona ico gihe, tuba twitwa agence de régulation des jeux de hasard, kurya bumva ngo ARCT iregira les opérateurs téléphoniques. Hari imyidogo iba ugasanga umukinyi yakinye ntaronse amahera, twagira tumenyeshe yuko uwo mukinyi yakinye ntaronka uburyo bwiwe, abifitiye uburenganzira, arafise uburenganzira bwo kwitura Rona kamutunganiriza, kuko iryo shirahamwe yakinyeko riregire par Rona. Anatanda yuko hajaho mécanisme de gestion de plainte, kuko imaze kuba agence de régulation tuzoshira amategeko menshi akingira le partenaire hamwe n'umukinyi, kugira hagize ikibazo turonke texte twireferako kugira duprotege aba n'abariye. Cyo gituma hazojaho amategeko menshi hatibabwe na mécanisme de gestion de plainte kugira imyidogo y'abantu bariya ntihabe. Hama ikindi nuko Rona igiye gukurikirana gusumba uko vyahora, niko no bivuga aba operateur bari muri les jeux de hasard. Hazoba des visites, novuga ziri surprise zimwe zimwe, kugira turabe yuko ivyo biyemeje biriko birakorwa uko babihariye uruhusha. Ko murazi yuko kugira uguruze societe muri ADB hari ivyo wemera, ibintu vya création de l'emploi, uzohakaza abantu bangana gute, mugabo ugashobora kugenda ugasanga ini societe irahari, ugasanga ifise abakozi babiri, eske abo bakozi babiri bafise contrat. Ivyo vyose tuzobishimikirako turabe yuko amategeko y'igihugu ariko arubahirizwa. Navuze yuko ubu gushika uno mwanya turi muri phase tuja muri régulation, ubu nitwo turakinisha, naho tukitwa Rona turi muri phase yo kuva muri Rona tuja en agence de régulation, ubu nitwo turakinisha, tukurikirana abariko barakinisha bene izo nkino gushika uno munsi, gushika yaho rero bibaye officiel, kuko nababwiye yuko itariki 31 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2024 ariho hasinywa amasezerano aho avec bien des partenaires ikorana na Rona techniquement kugira dushobore gukurikirana ku munsi. Burya nka 1xbet abantu bariko barakina unyene ndabishashije ndabibona mu telefone kuva mu gatondo kuno munsi, abantu bariko barakina bashaka kumenya ati bageze mu bantu 500 canke 1000 no munsi, ati la journée yabaye clôturée tugeze ku bantu aba nize zabaye kw'abo bantu amahera naya, kw'abo bantu bakinye amahera ngira muri leta pourcentage naya, ati panda abantu babaye ibihumbi bingana uko pourcentage ni, urumva yuko ari ibintu bizoba bimeze neza. Hama kandi kino tanga umuco kw'iyi contrat nuko ari contrat y'imyaka 5, ni nka d'accompagnement. Iyo myaka 5 iheze le partenaire acavamo yose iciba Rona ikurikirana, nuvuga yuko na pourcentage le partenaire yaronka izoca igaruka yose muri Rona, kuko iyi myaka 5 Rona izoya hariho equipe focale ikurikirana kugira iyo myaka 5 iheze izoca ibandanya kurikirana la plateforme kugira ntihagire ikizohagarara abo contrat yabo yavuyemo. Vyose turiko turabikorerako kandi twifuza yuko bizogenda neza. Rero inama nk'izi tuzozikora kenshi, kuko hariho abantu bavuga ngo Rona iracabaho, foke babona ko ikibaho kugira tubaha amakuru yaho tugejeje ibikorwa ivyo Rona iriko irafasha mu iterambere ry'igihugu, tubibabwire mu bimenye kugira
ntihagire baza barabaza ngo Rona ngo nikibaho ngo canke biracabaho. Tubibutse ko ishirahamwe Rona rimaze imyaka 39 rivutse mu Burundi.